muri no misi ibiri canke itatu iheze inkuru yariko iravugwa cane ni inkuru y'umuririmbyi Sadbi na cane cyane ko bijanye n'ifungwa ryiwe ifungwa ryatangaje abantu batari bake kubera ko abantu batari biteze ko no muririmbyi ashobora gufungwa bivanye nuko abandi bavyibaza uno muririmbyi rero inyuma y'ugo arekuwe ku munsi w'ejo kuvuga ku munsi wa kane arekuwe yaraye ijoro rimwe kuvuga hari ku munsi wa gatatu araye ijoro rimwe mu gashoki nyamiramabi PJ police judiciaire uno muririmbyi rero yahavuye agira ico avuze naho atavuze ko bijanye n'ivyo kubera ko ivyo vyovyo nta urabishira ntarashimagura ico bivuze ko yababo canke ku ruhande rwa John Bryder nta uragira ico bivuze ko ariko yahavuye avuga ko bijanye na yandirimbo ya yiwe hamwe na Sadbi iyo ndirimbo rero ya Sadbi na Otile Brown ngo hasigaye imisi iharugwa ku ntoke ngo ishigwe ahabona nkuko amakuru dukishura urubuga rwiwe urubuga hwaniro yaba Instagram cyangwa Facebook avyerekana igenekezo ya gatanu z'ukwezi kwa 11 ngo ni ntabanduka kuri management ya Empire iyo ndirimbo ngo izoba yamaze gushigwa ahabona aho ni mu gihe haheze imisi agiye agenda arasohora yaba Sadbi canke manager wiwe hagenda arasohoka akantu kamwe kerekana ko iyo ndirimbo iri mu nzira ivyo uwo muririmbyi akaba abishikirije abijyabishiza habona ndavuga ko ivyo byayo matariki inyuma y'umwanya utari muto inyuma y'ukumara mu buroko umunsi umwe gusa ariko akaza gusohoka agataha naho ataramenyekana ko boba batoye inyishu y'ikibazo nkuko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yari yabishikirije mu kiyago yagiranye na Jimbere magazine ko bariko bararondera hamwe uruba ku ruhande rwa Sadbi no ku ruhande rwa John Bryder umuti w'ikibazo kibahuza ntawuzi ko rero hazobanza gusohoka audio kuri iyo ndirimbo ya Sadbi na Otile ntawuzi ko hazobanza gusohoka audio canke azogira ko asohora video kuko mu minsi yeze murabizi izi ndirimbo nka 2 canke 3 ziheruka Sadbi yabanje kwanza gusohora indirimbo ziwe zija ku ma platform agurisha umuziki noneho YouTube ibona kuronka mu nyuma ntawuzi rero ko ari itanduka ko bizohava bikunda ko Sadbi bazohava yisohora kuri intunze kuri YouTube directement canke bazobanza kwanza gusohora kuri platform kugira ngo izo ndirimbo zibanze zigurishwe iyo ndirimbo banze gurishwe noneho nk'inyuma y'imisi 2 canke 3 canke 7 canke 7 canke ukwezi binashobotse noneho iyo ndirimbo ice amasanamu yayo ace ashigwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube narigere rero muri no minsi umuririmbyi Otile nawe nyene afite indirimbo iri hanze bigoye nta wize rero by'ukuri uko ibintu bishobora kuzoba bimeze muri no minsi ushobora kuba ufite ushaka gushikiriza canke ushaka kufisa indi uko bibona canke amakuru ufise kuri iyi kubijanye nuko indirimbo izosohoka duhurire ngaha muri commentaire kugira ngo mutubwire ubibona gute iyi ndirimbo izosohoka ari video na audio icarimwe ubwo nyene canke izohava isohoka ari audio none ku platform kugira ngo abantu banze kwanza bayigurishe noneho iciza kuri Facebook no kuri YouTube yiwe tubandanye twira nkuko nako ndababwira duhurire ngaha muri commentaire kugira ngo tubandanye tubyageke kuri micro yari jewe King Yankul mugira muba